Kw'igenekerezo rya 10 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2025 ibanki y'uburaro mu Burundi BHB yarashize ahabona ubuhinga bushasha bukorera ku buhinga ngurukana bumenyi bwitwa BHB Web Banking. Pascal Girukwishaka icegera c'umuyobozi w'iyo banki aratumenyesha akamaro k'ubwo buhinga. Uno munsi banki y'uburaro mu Burundi yatunganije ibikorwa byo gushiraho ubuhinga kugira ngo abanywanyi bacu bari mu mahanga bashobore gukurikirana ubutunzi bwabo buri ku makonte yabo batiriwe barashika ngaha muri BHB mu bisanzwe muri banki y'uburaro mu Burundi dusanzwe dukorana n'abakiriya bo hanze benshi cyane abanywanyi bo hanze benshi cyane tukabaha amadeni yo kubaka muri iki gihugu bakarungika amahera yabo bakoresheje ubuhinga bwari buhasanzwe ariko ubu buhinga ico buzobafasha bwa mbere na mbere bazoshobora kubona ubutunzi bwabo bafitiye ngaha baciye muri ubwo buhinga bwa none dufijije gushiraho. Icya kabiri barashobora kuzosaba ingurane. Icya gatatu barashobora kuzomenya ati mbega amahera twarungitse yo kuriha yarashitse bakabibona bakoresheje ubwo buhinga nyene. Nuwo bigoye mu kuriha arabye acije mu bwo buhinga azoca bibona. Arashobora no kuzokwaka ico bita amakarne de chèque ari hanze ashobora kuyisaba ari hanze. Hariho ibikorwa byinshi bazoshobora kuronka uciye mu bwo buhinga nyene. Nayo Niyonzima Amer Moro umunyonyi w'iyo banki asanzwe aba mu mahanga arashimira iyo banki kuri iyo ntambwe bateye zokorohereza abanywanyi bayo basanzwe baba hanze y'igihugu. Ndanezerewe que la BHB m'ont invité kutwereka les nouveaux progrès qu'ils ont kubagize surtout sur l'online banking ni kintu twari dukeneye cyane kugira kubera uri hanze ntivyoroshe kuraba les soldes bancaires zawe. Et ça c'est une très bonne étape. Ndibaza yuko BHB iri muri ifise les ambitions d'améliorer ama service zabo. Et donc en tant que diaspora ndanezerewe cyane kubona les progrès que le BHB igira.